Kirikou Akili. Ahadi hey. Tugira amahoro. Ewana. Banyeze kidoma chakurubitse n'amabuye ndabakoma. Twiyemese ndenoma abafite yishari koma. Turi gute abateranye imbere gute ha. Tenez-vous bien. Bimedite siri. Okay. Nukuri indirimbo itsinze yari kwiriye gutsinda twese twari tubizi kandi ndanezerewe kuva musaza wanjye Kirikou. Naje ndabizi kibanza uko biri kose nari ndabizi kibanza nza kuhagararamo niyo mbuwa mbere nari kuvuga ati mwibeshe mukoze amakosa mumbabarire rero mwakoze ko mwakoresheje ukuri kandi mwakishije naye arikwiye guca Imana ibamugisha cyane. Okay. Ibintu ni okay. Aba ex basaze bashaka bataruke. Nazi ko abantu bari kudukurikirana ku marezo sociaux ari benshi cyane bari barindiriye uno mwanya gusanzwe uno mwanya mukanya turabitambira tubibyinire nagira sabe rero nyakubahwa PDG wa Superbat Burundi amashyi menshi cyane tumushimire bose bino bintu n'imbonereka rimwe hari imyaka itari mike tubyifuza Superbat yaje gufasha rwose DJ ibintu n'ibitangaza kabisa President. Rero yaje ngaho imbere ko ibintu birakomeye cyane. Inge gato President, inge gato. Yannick bajya batatu begere ngaho. Arevera Kirikou. Okay, President. Ukura amazinda. Ngira ndabakura amazinda rero. Ndabajinjibure. Ya rero mbere kwa gatatu imbere ko tubandanya nari nzi ko nza guhamagara umwe ariko reka munkundire twakire abashikiranganji babiri bateye iteka bino bikorwa umushikiranganji w'ugwaruka inkino n'imico kama umushikiranganji wo kumenyesha amakuru mwiteka ryabo musubire mu bamera amashyi menshi cyane by'ukuri bino bimboneka rimwe DJ bafashe kwakira amashyi menshi cyane merci beaucoup karibu hano imbere mudufashe gutanga ubushimwe banyakubahwa abashikiranganji turabashimira cyane bimwe by'ivamutima kino gisata cy'ubumenyi cyari kure ariko uno munsi biduhaye umwizero uno munsi bitweretse yuko tudatanga twirorera uno munsi bano baririmbyi barabona yuko bashyigikiwe karibu cyane banyakubahwa abashikiranganji kugira ngo kino gikorwa tugikore turi kumwe bino bintu abari muri kino gisata barazi imyaka twari tumaze twifuza yuko kibamo ugushigikirwa bishitse nk'uku none uno munsi byashitse mufashe tubakomera amashyi hanyuma cemereza ijambo President adutata abatature bano bantu ko ari batatu. Reka rero mu kubatatura duhere kwa gatatu murazi ko twahereye ku 10 tumanuka ubu tugeze kwa gatatu tutera tugana umwe wa mbere aza gushatahukana ijya modoka y'umutonore hajya wa gatatu rero wa gatatu muri bano batatu ngaha wa gatatu
Wa gatatu muri bano ego wa gatatu ego wa gatatu muri bano bari imbere yanje wa gatatu ni indirimbo ni wewe ya Yannick Ata yitwa Yannick Yuta asanzwe avuka mu ntara ya Karusi akaba aririmba mu ishengero rya Holy Center hano mu gisagara cya Bujumbura ishengero rirongowe na Apotre Jean Paul Manirakiza akaba ahawe agashimwe kibahasha certificat ariko kandi akaza kuronka nibahasha imeze neza cyane ari nacyo gituma dushimira Superbat kuko yarabonye ati nibogenda uko mukanya nawe nyene bacamwereza akabasha kameze neza dushimira n'umuvyeyi we w'imwemu Apotre Jean Paul Manirakiza yashitse hano yishikiye kugira ngo ashobore kumushigikira basugereje niwabemerera ko bafata nawe n'ukuboko kwawe yitwa Yannick Yuta ugatwengo k'umubanzi yitwa Yannick Yuta nabonye ikiganza cyawe Turashaka gusaba abasoma wala mwakomera amashyi mwabonye rero ego DJ dufashe tugira twakira akabahasha kameze neza ka Yannick Yuta atahukanye imiliyoni zibiri z'amafaranga y'amarundi amashyi menshi cyane ari mu kibanza cya gatatu atahanye imiliyoni zibiri z'amafaranga y'amarundi Yannick Yuta cyabegera ngaho na nyakubahwa ucamushikiriza Yannick ufata nasimako imiliyoni zibiri z'amafaranga y'amarundi nizo Yannick Yuta avuka hariya mu ntara ya Karusi asengera mu ishengero Holy Center y'Ubujumbura atahukanye akaba asanzwe arongoye korale yitwa Holy Sound ibintu biraryoshe cyane Yuta twarasheke ni rwawe merci beaucoup DJ gabanura gasoza be murazi yuko twavuga uwa kabiri muca mumenye uwa mbere tuvuge uwa kabiri tuvuge gusa uwa mbere tuvuge uwa mbere murabishigikiye ga president yego arumvise igisabo cyanyu reka tubwire ko gusa tuvuga uwa mbere hanyuma muga agashimwe bose bararonka nta kibazo sivyo bose bararonka nta kibazo tubanze tubaruhure mu mutwe cyane tugire DJ twagiye kwanza karibu ka Superbat mwanze mukumve twagiye DJ MC Selector ni wali hali ya muhinga bw'ivyo abasoma sheke begere Super Peter Wow abari mu kibanza cya mbere n'icya kabiri baza guca bahabwa agashimwe n'abanyakubahwa bashikiranganji bateye iteka bino birori by'uno munsi byimva mutima turimo tubashimira cyane kuko mwabyumvise no muri ino ndirimbo n'imboneka rimwe hanyuma mu kanya mwabonye yuko hariya bariko baregereza ibintu bimeze neza bitangiye kumota turaza kugira tubaziye mita dufungure tunwe twigirane ibintu bibandanye biryoha sinzi ko bamaze gushika okay twagiye president twagiye avuga uri mu kibanza cya mbere
ndabasavye muze kumukomera amashyi muhagurutse. DJ NC Selector ucudufashe ndirimbo ishiremo volume, abazoba bari ngaha badufashe kwiririmba n'ubundi bamaze kwimenya. Twagiye. Hariyo akantu nanibagiye ku rujya wa gatatu yaronse amanota 35 n'uduce tw'icumi tubiri. Uyu wa gatatu yari yitwa Yannick utangira ngo ikintu cyantangaje imbere ko ndavuga uwa mbere nukuntu bano bantu bariko barahiganwa atanu umwe ngo nandabe kandi eje ncurubanza ndabonye uci ahindukira ubwa mbere. Reka rero mvuge wa mbere inge gato president inge gato ibi ubushime bw'uwa mbere murashobora kubufasha mu kugera ngaha kuri stage. Tuhamagara uwa mbere tubibona umuduga rwarufunguruzo leta apa tumenye igikombe zana ngaha ibintu byose tuziko tugira durundu umuntu abwira uwa mbere nk'aba bantu babiri abantu babanze babibone neza bavyihweze yuko ari imboneka rimwe kabisa. Urufunguruzo rumeze neza cyane, urufunguruzo imodoka igugwa amamiliyoni uno munsi byose byashitse. Ego aha awadi na yini yamaze gushika. Nagira cyesaba rero nyakubahwa umushikiranganji wo kumenyesha amakuru aze kudufasha gutanga agashimye kuza kuba uwa kabiri, hanyuma nyakubahwa umushikiranganji w'ubwarukingiro n'imico kama araza guca dufasha gutanga agashimye kuwa mbere. Nababwiye agira muvugo wa mbere muze kufasha umukomera amashyi mu hagati uzoba mukozi president. Bisa rero nabavuge ndababona ngo wa mbere muri bano babiri bahagaze imbere yacu abo ifuguzo ne banza n'igihugu nyuma gato. Wa mbere rero afise amanota 80.15 kwijana. Mbega yemwe none ninde muri bano babiri yo bari bandegaye. Wa kabiri afise amanota 58 n'agace k'icumi kamwe kwijana. Amashi menshi cyane naho mutaramenye wariyo. Wa mbere rero muri bano babiri bahagaze ngaho imbere yanje abanyene mbona wa mbere rero n'umuririmvyi Kiriku Akiri kumufasha kuwakirana imumurishi Okay, ibintu ni okay. Aba ex basaze bashaka bagaruke. Ntacyo mutakoze ngo munangize, ariko kubw'Imana ndajagaze. Twese salamu aleikum tumane zimi. DJ Sako salamu aleikum kubifuza yuko jewe subira inyuma. Salamu aleikum kubahuza yuko nzanyaguriza. Merci beaucoup Kirikou. Nagenda basabira musore mwongera amashimeshi. DJ MC shiramuza karimbo ka Superbad s'il te plaît. Umushikiranganji w'ugwaruka ingilo n'imico kama aca amushikiriza
rwarufunguruzo bari bamaze ibisaba ngo ya modoka yakiri none yabaye mu kaburimbo. DJ MC Selector twagiye shiramo super party. Umukomera amashyi s'il vous plaît. Uriyaryoshe cyane. Uno mwana asanzwe avuka ariya mu ntara ya Ngozi. Uno munsi n'umunezero ese icyo leta ingene bariko baragira amakomoteri kuri Facebook agira aronye akabasha kameze neza baza kuba akabasha kifashe neza sinzi yuko akiwe kari hafi akiwe sinzi ko kari hafi uwa kabiri sawa hanyuma perezida uwa kabiri ngirango n'uwawe nyene acaba ipe agira mbanze garuke kuri uyu abaye wa mbere indirimbo yiwe namwe avuye kugira ni mwana yumvise indirimbo yiwe yitwa ahanihe yarose amanota 80.5 n'ubw'icumi kwijana ahanihe none ahanihe uwa kabiri n'uyu rero bari kumwe yitwa Alvera Muhimbare indirimbo yiwe ikaba yitwa Kurutare ikaba yarose amajwi 58 n'agace kamwe n'akicumi kamwe kwijana. DJ uyu rero yitwa Alvera Muhimbare avuka ariya mu ntara ya Ruyigi bagira bagore akabasha kameze neza akabasha k'imiliyoni 3 z'amafaranga y'amarundi agashimwe ashikirizwa n'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru ariwe agira mushikirize kano gashimwe Alvera Muhimbare byaragaragara rwose ko yitanze asanzwe akina amasinema asanzwe aririmba indirimbo za Hakizimana nawe nyene tukaba tumuhaye felicitase bose agashima hawe n'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru twese igikorwa rero igikorwa bari badutumye nk'umugwi w'abahinga twebwe turakirangira igikorwa gusa tugira tugisoze igikorwa bari badutumye nk'umugwi mwebwe igikorwa cyanyu igikorwa cyacu turahejeje ubwo niko twaciye urubanza tuzunze bijya twababwiye twafatiye ko mugira amahoro muyakomereye amashyi menshi cyane abantu ba juri ariko kandi sinzi yuko bya bintu byose babimushikirije kiriku ubushimwe bwe bwose sinzi ko bwamushikiriye sinzi ko ibintu byose byamushikiriye kiriku ategerezwa kuronka ariko kandi dushimiye bimwe by'imbamutima abantu mwese muriko muratukurikirana mushiye kuri Facebook abantu barenga 5,000 muri uno mwanya nyine bino biriko birabaga nyine bariko barikurikirana ikiriraho abo navuze abaza kubikurikirana mu masaha yandi ari imbere tugasubira gushimira kandi na radio na televiziyo by'igihugu biriko birabicisha ku murongo wa kabiri wa televiziyo y'u Burundi ariyo chaîne bita divertissement kiriku akiri Alvera Muhimbare Yannick Yuta uno munsi akaba ariwe bashoboye gutahukana kano gashimwe ka Superbat Burundi ariko kandi nkabibutsa yuko hambavu y'ivyo bintu byose kiriku akiri azocaba brand ambassador wa Superbat aza gusinya amasezerano y'irikorwa azokorana na Superbat ivyo navyo akazobirongera agahembo ukwavyo ariko espa banyakubahwa banyabyubahiro mwese mukoranire hano kuri uno munsi tugira amahoro y'Imana tugira amahoro mu gihugu cyacu Burundi amahoro y'Imana abandi natwe ndanezerewe cyane kuri uyu munsi kubera ko ndatsinze kandi icubahiro kigarukire ku Mana kuko ibyo ibikwiye n'ibyo iduha kandi nk'abana bayo twese dukoranire hano yaba jewe yaba abakompese bose nibaza ko umuntu wese mu kibanza yagiyemo yanezerewe cyane
turashimiye Superbat Burundi, turashimiye n'abantu bose bashigikira umuziki w'u Burundi, ndashimiye n'abantu bose bashoboye kumpara kugira ngo ngere muri kino kibanza ngezemo. Nukuri indirimbo itsinze yari kwiriye gutsinda, twese twari tubizi, kandi ndanezerewe kubwa musaza wanjye Kirite. Naje ndabizi kibanza uko biri kose, nari ndabizi kibanza nza kuhagararamo, niyo mbu wa mbere nari kuvuga ati mwibeshe mukoze amakosa, mumbabarire. Rero mwakoze ko mwakoresheje ukuri kandi mwakishije naye arikwiye guca, Imana ibamugisha cyane. Dukurikize ko Kiriku amasheshwe Kiriku aha ni he tugira amahoro. Jewe ibintu by'ijambo si ivyanje mumbabarire, ariko ndabashimiye vyatari kuba mwarantoye, sivyo none, ariko kandi ndashimira n'Imana, ariko havuye Imana ikindi kintu cyawe yashimira ni famiye yanje. Nashaka baze gatonya kubera nibo bantu ba mbere ba motiva, nibo bantu batuma nkuriza indirimbo mumva nkora, kandi ni imodoka si gwanje ni gwabo, ariko ivyabo ni gwanje, sivyo? Rero ndashimiye cyane Superbat kuba yariyumviriye gutegura iki kintu, nta n'imodoka nari nsanzwe nifitiye. Murakoze cyane, bahezaje. Okay, merci beaucoup. Sinzi ngira Kiriku yarangije. ego yaragije. Okay. Foto do famille na bose babemo banyakuba bashikiranganji, abari muri jiri, abashoboye kuba muri batatu ba mbere n'abayobozi ba Superbat. MC Selector. Abayizi turaririmbana sivyo? Muratamba banyeze kidoma chakobetse n'amabuye ndabakoma, twiyemese ndenoma abafite yeshari koma turi gute abateranye imbere gute ha tenez-vous bien bimedite siri. Okay yes, aba ex basaze bashaka bagaruke, nacho mutakoze ngo mundangize, ariko kubw'Imana turirimbane. Salamu alaikum, muramenyesha ko ndabarenze muri no mesi. Salamu alaikum, ko bifuza yuko je wasubira inyuma. Salamu alaikum, kuba kuze yuko je nasogera kure. Superbat tete muri no minsi n'imiriro, sinzi ko nawe ubibona, kera bamfata nk'utabaho, ariko ubu fone irasone, nikinaza vyimanita nkoreye, abezi bobo muzoza bihiye, bashaka kubona icyizere cyacu umviriza. Ntihagire umuntu abura uko ataha, ngamuha lift hariya murakoze.